Harya bavuga ngo Uburundi bavuga yuko bugona buri maso n'abakenyezi harya bihorera bari maso. Tubandanye mu ngo nyinshi mu Burundi abagore barakorera imiryango umugabo nta burenganzira afise ku mwimbu. Umugore arakora umugabo akimbura. Muzofata ingingo izihe kugira muhindure iyo ngendo? Amategeko nta mategeko nta kindi. Ingingo ndaboro nyinshi zirahari. Jendi mubemeza yuko bene izo ngingo zihari kuko haba ibwirizwa shingiro haba nibikorwa mu bisata binyuranye ntantu ntamwe abakenyezi bakumiriwe ngaha mu Burundi. Ico nsaba igihe cyose nuko abakenyezi cyane b'incabwenge bahagararira bene wabo bari mu mitumba kuko cyane hariya niho mbona yuko abagabo bashobora kuba bakandamiza abakenyezi babo. Abo rero babakandamiza badakurikije amategeko. Kubera iki? Kubera yuko kenshi na kenshi mu banyagihugu nta makontra de mariage abaho. Uko amakontra de mariage hajya uvuga ati wowe ushobora uburenganzira hana mu banyagihugu baragabura ukurikije amategeko. Bisigura rero yuko umukenyezi na hariya ukurikije amategeko nta hantu akumiriwe. Ubico bakeneye no kumenya cyane ubwo burenganzira bafise ubwo aribwo. Abakenyezi rero ni batangure bakore. Ubushikiranganje bujejwe ico gisata bugomba kuronka uburyo bukwiriye kugira ngo bushobore kuza burakoresha amanama y'abakenyezi. Ariko byiza no gutangura gusigurira amashirahamwe y'abakenyezi yo mu migambwe yose yo mu nzego zose yuko haba chapitre igice cyo kubasigurira uburenganzira bafise mu miryango yabo, haba mu byerekeye ibi byo kugabura amatongo, haba mu byerekeye itunga ryabo niko bigenda. Kandi jewe ndi mubemeza yuko n'abakenyezi babizi benshi. None ko bama bariko baraburana iyo abagabo babo bapfuye hakiri kare, ntibibagira yuko umugabo yari afise konte muri banki, ntibibagira yuko yari yaraguze itonga hana hariya, bahora babizi. Harya bavuga ngo Uburundi bavuga yuko bugona buri maso n'abakenyezi harya bihorera bari maso. Ahubwo hakwira manta muri ibi ni mubabwire bahaguruke ibibazo bafise babishira habona, haguhora bakama ari nk'abantu wogira ngo nabo kubaha umugabo ganza sabwa baze baravugana ibishoboka. Kira noneho iyo uri kuraraba neza usanga mu banyagihugu babarimyi borozi ntibimeze nka kera. Ubu iyo uri kuraraba, iyo uri kuratembera mu banyagihugu, uri kuragenda mu gihugu hagati, usanga umugabo ari kumwe n'umugore bariko bararima. Henshi sinzi ko nihenda mwomwira, ariko henshi usanga bariko bararima. Aho batandukaniye ni he? Nuko iyo batashe umukenyezi aza guteka, umugabo nawe akaza gutera inkuru n'abagenzi ku mugoroba. Ariko impera n'imperuka ataha muhira iyo atari umugabo arenga ibigo, mugani w'abantu. Bisigura rero yuko n'abagabo barabizi yuko batagomba kurenganya abakenyezi babo. Ni murabe ingo zubatse zikarama aho nyene mu gihugu hagati, aho muvuga yuko hari ubwo aho barenga niho batahukana. Ariko bavuga ngo barabizi ngaha mu miji nibo bahukana, ngaha mu bisagara nibo bahukana cyane. Ende mubona yuko hari hakibazo yuko ubwo burenganzira bujya mu banyagihugu hariya, barabizi nuko batabishira habona, ku buryo usanga abagabo bubaha abakenyezi babo ariko bagashaka kwamara abagabo mu rugo. Kandi ibyo n'abakenyezi kenshi na kenshi usanga babikunda yuko bagira umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo mu rugo, avuga abana bakumva. Ni ibintu bivanze imico n'uburenganzira, kuko urugo rugomba kugira uwo ruramutswa. Iyo rufise uwo ruramutswa na nyene urugo umukenyezi aramwubahiriza
ugasanga rero ibyo bica biza mu mico abantu n'abakenyezi baca bafata gutyo, ariko twebwe abagabo tuvyubahiriza mu mitima yacu. Igikenewe rero ni iki? Nuko ako karenganyo, iyo umukenyezi arenganijwe, nabibwira umushinga ntahe wiwe, binaniranye bashire mu muryango. Ivyo vyama vyabaye igihe cose, ariko nibaza yuko benshi babizi ahantu bazo bafise ingorane mu bushikiranganzi bwacu bazociga bene ico kibazo, nibikenerwa yuko hafatwa ingingo zindi zizofatwa, ariko jende mubemeza yuko amategeko ahari aratunganije ku buryo umukenyezi atagomba kurenganywa, ahubwo niwe agomba kwihagarara ko muri iki gihe.